donc uvuze introvert ukuntu ndabizi abantu baba bafise streaming of thoughts donc baba bafise ubuzima bwabo buherera indani imitwe yabo ibifise ikintu tuvuga ivyumviro bibaguma indani donc nabantu baba bafise ivyumviro 24 hours ni kintu nka waves flani ziba ziri mu mutwe donc umwanya wose baba bari mu kwiyumvira action zabo nabwo zipfa gusa kuboneka ni mbaka utoye umwanya wo kumwigana ukamuraba neza ucumenya yuko uyu muntu ari introvert. Rero bivanye nuko yaraheje gusigura ico kimwe nanje nagomba sigure nti mbega extravert ni umuntu ameze gute ni ikintu kimeze gute nukuvuga yuko aba ari umuntu akunda kuba ari kumwe n'abandi akunda kujya babivuga mu gifaransa kuba sociable akenshi bimuryohera kwiexprima canke kwivuga kuvuga uko yumva ameze uko ari n'umuntu akunda mbere no kuvuga kenshi cyane gose ego agakunda kuba ari kumwe n'abandi agakunda kuvuga uko yiyumva no gutanga ivyiyumviro vyiwe abisangiza abandi. Amahoro mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose kwisi turabaramukije ndi Moise ndayiragije hano kuri PITV. Uno munsi rero dufise ikiganiro kidasanzwe ubwo ndi kumwe n'abashitsi badasanzwe murabona ukuntu bakeye cyane tugiye kuganira ku bibazo bijanye na psychologie mu kinofunofu mu kirundi twovuga ati imiterere y'abantu canke kamere z'abantu uko babayeho. Rero mukanya turaza kumva idonido uko abantu babayeho. Turabanza kubisegura gato kuko umwe muri twebwe atakirundi azi neza ariko uko ari buvuge kose muraza kubitahura. Reka ndabaha ikaze mpereye kuri no musore mbona mu kuboko kwanje kwiburyo ndakuramukije. Yambu mumeze neza? Turashima Imana. Babita gute? Je nitwa Dusa John Banza. Musanzwe mukora iki? Sindagutahuwe. Musanzwe mukora iki akazi kanyu? Jesse Ngor. Okay, reka ngaha mu kuboko kwanje kw'ibubamfu ndikumwe n'umwigeme akeye cyane, reka nawe ndamuha ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza? Yego ndaho. Abatabazi bovuga ko muri bande? Akazina kanje nitwa Gabuganze Nis Maris Angelo. Mu kazi ka misi yose njejwe communication mwishira hamwe kazoza art. Yego. Ego cyane bakunzi ba PITV mwamaze kumva umwidondoro wabo turi kumwe na John Dusambanza tukaba turi kumwe na Angelo. Rero tugiye gutangura ikiganiro cyacu mwamaze kumva ibyo tugiye kuganirako. Iyo bavuze psychologie canke imiterere y'abantu baba bashatse kuvuga iki? Abantu benshi barakunda kuvuga ngo bumvise psychologie ngo ni kuraba mu mutwe abantu canke ibijanye n'indwara zo mu mutwe gusa ariko twavuga yuko ahanini psychologie ari inyigisho zifatiye ku nyifato canke ukuntu abantu bitwara nico ahanini cigwa ca psychologie gisigura. Ego murakoze cyane. Rero bakunzi ba PITV mwamaze kumva yuko ibyo tugiye kuvuga bijanye na psychologie ariko tugiye kuvuga ku bijanye n'ico twokwita mu Congereza introvert na extrovert. Rero murumva yuko ari amajambo y'icongereza mu gifaransa tuvuga ni introverti na extroverti. Rero ivyo bintu nibyo tugiye kuganira kugira ngo tumenye idonido y'ibyo bashaka kuvuga. Reka mpere kuri John Dusambanza. Iyo bavuze introvert baba bashatse kuvuga iki? Actually uruko uravuga introvert uruko uraraba ijambo donc ukuntu twe twaremye ni Imana ndibaza twese turazi uko twaremwe ni Imana ariko abantu
psychologist baje gusanga yuko mu bantu hari amagroupe atandukanye y'abantu bijanye n'ingeso cyangwa action zabo ibikorwa action zabo kuri environment donc ukuntu baba bameze bigaca bikwereka yuko ahantu hari ng'ubutandukane bw'abantu baca basanga harimo amagroupe abiri introvert na extrovert donc uvuze introvert ukuntu ndabizi abantu baba bafise streaming of thoughts donc baba bafise ubuzima bwabo buherera indani imitwe yabo ibifise ikintu tuvuga ivyumviro bibaguma indani donc nabantu baba bafise ivyumviro 24 hours ni kintu nka waves fulani ziba ziri mu mutwe donc umwanya wose baba bari mu kwiyumvira action zabo nabwo zipfa gusa kuboneka ni mbaka utoye umwanya wo kumwigana ukamuraba neza ucumenya yuko uyu muntu ari introvert yego turamaze kumva rero ico introvert ico bisigura cyangwa introverti mu gifaransa extroverti mu gifaransa bashatse kuvuga iki murakoze cyane Moses hanyuma nkuko mugenzi wanje karabivuga ivyo bintu uko ari bibiri ni ico twakwita mu gifaransa amatrait de personnalité no kuvuga yuko mu ukuntu abantu bateye ukuntu gutandukanye rero bivanye nuko yarahejeje gusigura ico kimwe nanje nagomba sigure nti mbega extraverti ni umuntu ameze gute ni ikintu kimeze gute no kuvuga yuko aba ari umuntu akunda kuba ari kumwe n'abandi akunda kujya babivuga mu gifaransa kuba sociable akenshi bimuryohera kwiexprima canke kwivuga kuvuga uko yumva ameze uko ari n'umuntu akunda mbere no kuvuga kenshi cyane gose ego agakunda kuba ari kumwe n'abandi agakunda kuvuga uko yiyumva no gutanga ivyiyumviro vyiwe abisangiza abandi niho rero cyo usanga bigiye gutandukana cyane n'ujya mwari mwavuze ubwa mbere ari we bita introverti nawe ukunda gusanga akenshi adakunze kuba ari umuntu w'imvuzi avuga gake ahubwo n'ivyumviro byinshi akagira ivyumviro byinshi muri we kugira ngo abisohore cyane gose rero abo bantu kari babiri tuza gusanga batandukanye ngira ngo mukanya turaza kubiraba neza ukungene umuntu yomenya ati mbega jewe ndi mu mugwi uwahe bivanye na kameremere yanje murakoze ego cyane bakunzi ba PITV mararangije kumva itandukaniro riri hagati ya introverti na extroverti rero mwamaze kuvuga byinshi kubibaraba itandukaniro rihari ariko dusambanza wewe wavuze kubije na introverti abantu bo muri uwo mugwi ibintu bibaranga ahanini kugira ngo umenye ati uyu muntu no mu introverti bo mumenya gute subiramo kugira nk'ibimenyetso yani ishara ibimenyetso byerekana ati uyu muntu numu introverti umurabishije amaso wo mumenya gute icambere uri kuramuvugisha yishura gake donc umubaje ikintu ni yisigura cyane akwishura gake ikindi naco nakunda kugira socialize na byabakunda donc kubana abantu nk'ubu urabona nk'ubu twoba tugiye mu tuvuge muvuga igikorane nk'ubu twoja mu gikorane ariko ugasanga ari umuntu umusanga yicaye ku ruhande rwiwe cyangwa ugasanga yicaye mu giti donc nubona ariko yishira mu bandi bantu kenshi n'abantu ubabonye baranumye baratekereje n'abantu kenshi n'abantu baba batekereje nibafa gusa kuvuga kandi ibintu byabo bariko bagira ibintu byabo by'ubuzima bwa misi yose donc n'abantu badafata action batabanjije kwiyumvira donc ibintu byabo babijana buke buke urabibona no mu bintu bya kusucceed mu buzima donc tuvuge nk'ubu ari umugabo wawe cyangwe umugore wawe cyangwe boyfriend cyangwe girlfriend kenshi n'abantu donc mu bintu byo kurondera ubuzima amahera bagenda buke buke ntibiruka donc singa kwa extrovert donc bo bagenda
bagenda buke buke kurondera kwabo ni wavuze yuko usanga ari abantu baba bigunze ni kuvuga ko nta bagenzi bafise most of them ni bafise abagenzi donc afise abagenzi kenshi usanga ari babiri umwe n'abagenzi bama bagira donc ni vya bindi gusa aramenyana n'umuntu. Okay. Ikindi naco no heza ko ni yuko kenshi donc psychological ukuntu donc psychologist ukuntu babiganye barabamenya n'abantu kenshi badakunda kuba kuri relationship donc n'abantu bamara umwanya muremure bari single bataja mu rukundo ni bapfa gusa kuja mu rukundo donc ashatse kwinjira mu rukundo aratangura kwanza kukwigana akakuraba akakumenya yakumenya n'ucyo usanga ariko akubwira abana jewe nagukunze ariko nibapfa gusa kwishiramwe nko kujya kwa donc extrovert abonye gusa ikintu aho nyene acavuga bana kumbure Angelo araza kubitubwira mu kanya gatonya uramaze kumva ibyo John avuze kubijanye n'aba introverti abi wawe rero aba extroverti bimeze gute ni gute umumenya ati uyu muntu n'uyu bwa mbere na mbere ndumva ko twabagabuye mugabo nibatuka takibazo ego hanyuma rero nagoma nanje mfata akanya kugira ngo mvuge kubijanye n'umugwi w'aba extraverti abo bantu rero akenshi ukunda gusanga ari abantu bakunda kuba bari mu kigwi c'abandi bantu kuko nari navuze ubwa mbere nti n'abantu bakunda kuba bari sociable rero n'abantu bakunda kuba bari mu kigwi c'abantu ndetse wanashima akenshi iyo afise ikibazo canke iyo yumva remerewe ashima kuvugana n'umuntu kuganira n'umuntu kugira ngo amuture ico kibazo ciwe ntibakunda kwigumizamwe ibintu ahubwo aba yumva umengo yobisohora nyimba ari kimubabaje canke nyimba ari iciyumvira afise nyimba ari n'icipfuzo nkuko nabivuze ntukunda gusanga ari abantu b'imvuzi rero akenshi aravuga uko yiyumva aravuga ivyifuzo vyiwe aravuga bivanye n'ikibazo afise akagishikiriza tubasanga muri uwo mugwi w'abantu twakunda rero kunabasanga ari abantu bari bakora cyane no kuvuga ngo mu gifaransa bari très actif no kuvuga ngo nabantu ukunda gusanga bari mu tuntu twinshi baguma bakora kariya uko handi ukunda gusanga ari abantu bafise akamwemwe bama bari banezerewe mu bandi bama bashwashwanutse kujya dukunda kubabona rero turiko turabira umuntu ari karabira ucugenda urabona itandukaniro rihari hagati y'uwo mugwi w'aba extravert n'ujya Mr John yari yatubwiye w'aba introvert kuko wo bukunda gusanga ari abantu bakeye cyane mu maso baganiriza abantu bakirana kandi ndazi umuntu ari karabivuga umuntu wese acagenda ariraba ati mbega jewe nteye gute bisa mu buzima bwa misi yose byifashe gute ari n'umuvyeyi arashobora kuraba umwana wiwe akavuga ati mbega je ndiko ndaraba abana banje ubu mwana umwe yoja mu mugu wahe uwundi yoja mu mugu wahe ego ahanini nivyo ni bike tuvuze bike muri byinshi cyane gose bishobora kugaragaza imiterere y'umwe canke uwundi ariko novuga nti nk'ivyo wavuze yuko ngo nabantu bakunda kuba bavuga cyane iyo uvuze abantu bavuga cyane mushatse kuvuga iki abajya aba animateur aba journaliste bavuga cyane ni bande nukuvuga rero yuko ivyo bari kuravuga ubuzi butandukanye rero wanashima uragize neza cyane kubinyibusa ukunda gusanga abo bantu kenshi bakunda kuja mu buzi bubasaba ko ari abantu baguma bavuga batanga ivyiyumviro basohora ikiri muri bo canke baguma babuja ntibaguma ahantu hamwe kuko usanga ari ivyo bijanye no kungene basanzwe babayeho mu myitwarire yabo mu miterere yabo rero ugasanga ni navyo bibashimisha rero sukuvuga yuko umuntu wese ameze uko acategerezwa kuba ari umu extraverti ariko ico ni ibimenyetso bibiri canke bitatu bishobora kwerekana umuntu yuko ari muri uwo mugwi mugabo arashobora no kuba ari ivyo yize akavyimenyereza umugabo atari muri uwo mugwi w'abo bantu twita aba extraverti ego navyo nyene birashika bibaho. John urarangije kumva ibivuzwe na Angelo kuri ujya wundi mugwi w'aba extroverti sivyo turumvise yuko nabantu
bakunda kuvuga bakora ibikorwa cyane none aba introvert nta bikorwa bakora n'ibinebwe mu yandi majambo barafise ico kintu cy'ubunebwe gute donc n'abantu kenshi n'abantu barakunda kuryama ariko bavuze yuko bakunda kwiyumvira ivyumviro vyabo ari vy'indani akazi kabo kenshi baba bakunda gukora n'akazi kaba gakoresha umutwe ariko nivyo nibikorwa nibikorwa sindiko ndavyanga ariko urukuraza mu buzima bwa Afrika kenshi kugira usohoke ku kintu ukoresha inguvu ariko turabona abahinga batandukanye bagiye biyumvira cyane nk'aba philosophe abo bakoresheje umutwe birashika birashika kubera introvert akoresheje umutwe aca akoresha extrovert reka tugaruke kwa Angelo ivyo avuze none nuko nyene bimeze nabanebwe ntibakora oya ahubwo ngira ngo ni ca kibazo usanga umuntu akunda guhurana c'akaburo kungena asigura amajambo mu kirundi ariko ahanini nofatira hajya yaravuze yuko ari abantu bakunda gukoresha ubwenge cyane umuntu agiye kubira bukungene bateye aba introvert n'abantu nkuko nayo nabivuze ntibakunda guserura akenshi ikiri ku mutima canke ikiri muri bo mugabo barakorera cyane gose ku kwisubiramwo canke kwiraba canke kwisuzuma bo nyene nukuvuga yuko barakoresha umutwe wabo cyane mu kwiyumvira ati mbega nteye gute ni nka kwa kundi nababwira nti agize ikibazo mu extravert arumva yuko aronsa amahoro ari uko agiseruye akibwiye mugenzi we ariko mu introvert aza kuronka amahoro ari uko yafashe umwanya wo kwiyumvira kuri ca kibazo agasubira akakirimbura akaraba na kenshi ukunda gusanga ari abantu b'intungane cyane muri make aba extrovert ntibiyumvira barahuruduka oya ntibahuruduka suko bimeze ariko aza kumva muri we atekanya ari uko ca kintu yaronse wagishikiriza muri make barakunda guserura ikibaba kiye ku mutima ntabwo ari uguhuruduka na gato kuko ntaho bihwaniye nabo barafata umwanya wo kwiyumvira ariko aho bitandukaniye aba introvert bo bafata umwanya munini umwanya utari muto wo kwiyumvira ku ngorane zabo ku byo bifuza ku byo babamwo niho kenshi rero ukunda gusanga hava ba bantu twita abo mwari muvuze abahanga canke abasava nibo bakunda kuvamo kuko n'abantu bakoresha ubwenge bwabo cyane rero ukunda gusanga bafise ari abantu bakunda kuzana ibintu bishasha ivyiyumviro mvabwenge twovuga tuti creativity barayifise cyane gose muri bo kuko bararonka umwanya mwinshi cyane muri kakanya bakunda kuba bari bonyene bagasubira bakirimbura bagasubira bakiyumvira hakunda kuva ibintu byinshi cyane gose biri creative ibintu bishasha nico gituma usanga mu bahanga benshi babandi twemera cyane gose benshi usanga bari bafise iyo kameremere iteye muri ubwo buryo reka tuguruke kwa John urumva yuko Angelo we asa nk'uwavuze ibintu by'iwawe avuze yuko aba introverti baraba abantu uzanya aba savant sivyo abanyabwenge cyane ego abo twakwita mu cyongereza aba scholars none aba bajya bandi extroverti ntibaba abanyabwenge umuntu wese arafise ubwenge kuba umuhinga adasanzwe nk'umusava umuscholar oya uko umutwe wa introvert ukora si uko umutwe wa extrovert ukora nkuko yavuze yuko bo bafise creativity donc n'abantu for example no guha example kwa mfano tuvuge nk'ubu nk'ujya muntu yakunda gukina amafilme yitwa Steven Kanumba ndibaza mwese muramuzi ujya yarize agerera form 6 umwaka wa gatandatu primaire cyangwa secondaire secondaire form 6 no secondaire ishure rya nyuma rya secondaire okay umwaka wa nyuma wa secondaire ariko ibintu we yagira ijya creativity yari afise yararusha n'abantu baciye mu mashure bisigura yuko n'abantu imitwe yabo ibona iri extra mile kurusha extrovert kwamba extrovert bobo bagere tuvuge bagerera nga kugera Igitega ariko introvert bobo bakuranga bakageza mu Rwanda
Angelo ibyo avuze yuko baragira creativity ibintu bidasanzwe ariko nivyo bakora hari igihe bisaba yuko baba imvuzi hakarorero nk'umuntu yoba yazanye nka televiziyo radio twamwita no introverti ariko turavye ibikorwa bikogwa baravuga ivyo mu bivuga kwiki ego murakoze Moses hanyuma ntimuhave mubatandukanya cyane kuko hari ivyigwa vyakozwe vyerekana yuko ibice 15 by'abantu biri mu mugwi w'aba introvert ibindi 15 bikaba mu mugwi w'aba extravert muri make vya bice 70 bisigaye bica biba hagati na hagati rero umuce munini w'abantu kwisi bisanga baraho hagati na hagati aho rero nshaka kuvuga iki nshaka kuvuga yuko nta kintu na kimwe utoshobora gushikako canke utoshobora kuba kuri inosi bivanye na kamere yawe ivyo byo nagomba ndabihere ko ndabishimangire ntihagire umuntu hava avuga ati jewe ko nteye uko kumbure sinoshobora kuba umujournaliste kumbure sinoshobora kuba umusava kumbure sinoshobora kuba ikintu kanaka oya nta kintu na kimwe kitogukundira rero impamvu ni yahe niyo ngoma sigure nukuvuga yuko bivanye na kamere mere y'umuntu uko bimeze yo bari uwo muntu umu introvert cyangwa umu extrovert arashobora gukorera kuri iyo kamere yiwe akadevelopa canke akagerageza guteza imbere ayo yandi matre ya personalite yiwe yifuza gukoresha mu buzima yifuza kamufasha ukiraho nyene ndazi yuko abariko baradukurikira barashobora kwibaza ati jewe nomenya umugwi ndimwo gute bomenya gute ego kumenya umugwi urimo si ibintu bigoye cyane gose twavuze amasinye canke ibimenyetso bitandukanye umuntu ashobora kubona akavuga ati jewe uko bigenda kose ndisanga muri uwo mugwi canke ati ndisanga muri uyu mugwi ariko abenshi baraza kumva hariho ibimenyetso bimwe byo mu mugwi wa introvert bayisange bafite n'ibindi bimenyetso byo mu mugwi wa extravert abo rero niba bandi tuca dusanga hagati na hagati babita aba ambiverti nukuvuga yuko baba bafise igice kimwe cyo kuri uyu mugwi bakongera bakagira n'ikindi gice cyo kuri uyu mugwi kandi vyonye bikongera bikanavana naho bakuriye akarere bakuriyemo mbega yakuriye ahantu hari abantu benshi bisaba yuko avuga bisaba yuko aserura icyumviro ciwe mbega yakuriye mu muryango ari umwana umwe aguma ari wenyene akunda kuba ari satuntu twanje akunda kuba yigunze ivyo byose umuntu acagenda araraba ati mbega je kuri bijya numvise mbega nja mu mugu wahe ariko ntihagire umuntu nomwe ahava avuga ati bivanye n'umugwi ngiyemo no kwirimita canke no hari ahantu ntoshobora gushika canke hari ahantu ntoshobora kugera reka ngaruke kuri John Gatonya ko twavuze kubijanye na introverti sivyo ariko rero abantu iyo babonye umuntu atagaragara mu bikorwa atari kumwe n'abandi bantu aguma yigunze bashaka kuvuga ati ngo ujya muntu arishima yani anajivunia ana majivuno sivyo wewe ubivuga ku iki ivyo birashika kubera psychologically introvert baragoye kubana donc utarabamenya donc udafise education yo kumenya yuko hari ikintu cyitwa introvert na extrovert uhuye nabo baragoye kubera kenshi urabona muri uko muvugana muvugishanya bobo nibapfa kwishura ikibazo ari cyo cyose ikintu kiba gifise meaning nico donc ikintu gifise akamaro nico yishura muri make subwishime nabwo buba ari ubwishime nuko baba bateye ariko baragoye kubana kubera kujya kuntu batavuga bakunda kuto kwishira mu bantu hari umwanya usanga wo bukeneye kwicarana nawe atiyumva kubera bakubwira yuko introvert kenshi ari wenyene yiyumva umenga ariko aronka energy
donc ari inguvu aronka urabona nka kujya kwibatera ukuntu ginjiza mwinuze nyinguvu aca yiyumva inguvu kubera wewe abayeho kwa thoughts achaguma yiyumvira yes I'm strong bivanye mu mutwe ariko amaze kwinjira mu bantu ucu usanga achaba drained agacatangura kugabanuka za nguvu ni naco gituma kenshi mwohura na introvert mu groupe ryanyu tuvuge mwagenda ahantu akagerageza kusocialize ugasanga ariko yivanga mu bantu ariko kunaguma agenda yivanga mu bantu ugasanga niko aguma yiyumva kubavamwo mu minota tuvuge nka 15 ugacubona ngo yarasohotse agiye kwicara wenyene hajya abari drained za nguvu ziba zagabanutse agaca agenda kwicarana kugira awe recharged. Ego ndabona yuko ivyumviro hatwovuga ntitwohava kuko ivyumviro ni byinshi cyane kabisa ariko tugarukiye ku kibazo ca nyuma mu bibazo vya nyuma umwana yakuze ari nka introvert sivyo akaja nko muri societe ugasanga abo bandi bafite ukundi bateye kubera yuko gukura bifata igihe kirekire arahindutse ivyo birabaho cyane nkuko nari nabivuze Moses iyo kameremere cyangwa uko kuntu umuntu abateye niko aba asanzwe ameze niko aba yaravutse ameze ariko bivanye n'ahantu akuriye aho ico twakwita environnement canke milieu aba akuriyemo nuko abafashwe birashobora gutuma azana canke agaragaza ayandi iyindi nyifato canke iyindi kameremere no kuvuga yuko akadevelopa ayandi matre ya personnalité yiwe rero ivyo birashoboka cyane gose simvuze yuko aca hinduka ngo acike uwundi mva yuko aba asanzwe afise uko yarateye canke uko ateye d'ailleurs mugabo bivanye na miri yarimwo na environnement arimwo hakaca hiyongerako ayandi matre ya personnalité amutuma na wa wundi mugwi yitwa yuko yowujamwe no kuvuga yuko acaja hahandi hagati na hagati twavuga ego cyane rero John ingaruka mbi aba introvert bahura nizi consequences okay introvert kenshi barakunda kugira donc nabantu hari ingwara bakunda kugira introvert barakunda kugira depression ihahamuka bayitihamuka barakunda kuronka depression kenshi kandi depression ya mituruka kujya kuntu baguma biyumvira urabibona biyumvira kandi nabantu akwa kunina nakubwiye yuko bo batandukanye na extrovert donc bo bubuzima nabantu badakoresha inguvu kenshi donc ubuzima bugize buba kubitanze uraza ubuzima bwacu muri Afrika kuno buri ups and down donc bugenda bumeruko uraronka ukabura ukarara inzara donc uko ushaka ubuzima bugenda siko bugenda sasa ubuzima buba bumeze uko iyo systeme donc irabarusha abantu ba introvert n'abantu bashaka gukora ikintu gito ariko kibahe result nini uriko uravyumva donc akagira mission yiwe y'amahera imuha amahera menshi donc vya bindi byo kwihangana no guhomba guhomba ibintu nk'ivyo baruhisha sasa bijya bintu bica bibazanira depression barakunda kugwara anxiety ijya overthinking yabo donc kugira bivanye no kwiyumvira cyane kurenze kujya kwiyumvira cyane kurenze kurazana anxiety donc ugasanga ariyumvira cyane akicara akiyumvira ubuzima akiyumvira tuvuga zorongora ryari donc bijya zobironka ryari yasoka gasanga abandi baragize barateye imbere nawe imyaka irikira mujana imbere ugasanga ari karasinzikara ariko extrovert suko bameze donc wewe ubuzima uko bugenda kose nawe yorara kwibuye reka tumuhe Angel kugira ngo abisigure neza cyane ego tubwire rero ingaruka mbi kuri bajya abantu baba extrovert ego murakoze cyane hanyuma
ingaruka mbi novuga novuga nka zibiri gusa ni ukuvuga icya mbere na mbere novuga guhuruduka nkuko wari wabivuze Moses ni ukuvuga guhuruduka mu mvugo canke mu ngiro byose ugasanga yihuse kuvuga ikintu atari bwafata umwanya wo kukibazaho neza cyangwa ugasanga yihuse gukora ikintu kandi atari bwaronka akaryo ko kubanza kucitegurira rero akenshi ukunda gusanga bibazaniye ingaruka mbi ariko mugabi ibyo ni ibintu umuntu yamaze kwimenya uwo ari we asubira akiga akavuga ati jewe ko niyizi ko meze ukureka nsubire ndabe kino kintu imbere yo kukivuga nkuko bibiri ivuga ati uzunguru turirimi inshuro nyinshi mu kanwa imbere yo gusohora ijambo nticanke imbere yo gukora ikintu banza ugitegure hanyuma ikindi naco bivanye nuko bobo ari abantu bakunda gukora ibintu gukorera ibintu batarinze kurondera ubereka canke batarinze kugira observation nkuko no bivuga rero ukunda gusanga kenshi umubagije ko ikintu gishoboye aho nyene ariko twabonye yuko bakunda kubaza abantu bagakora ibintu mu mugwi cyane gose barakunda gukorana n'abandi barakunda gukora utuntu twinshi dutandukanye rero kenshi bakunda gukora ikintu mu kwimenyereza novuga ni pa experience nico nagomba kuvuga no kuvuga rero umva ntibatinya ari ikintu naho ryo ari rya mbere aravuga ati ndagerageza rero akenshi urakunda gusanga ashobora kuba yokwemera ko ikintu agishoboye kandi ego birashika cyane gose ku muntu bivanye n'ubushuhe niko no bivuga abafise ugasanga yavyemeye murakoze cyane twamaze kuvuga ingorane reka rero tuje ku muti twamaze kuvuga imvo twabonye ikibazo twabonye n'ingaruka reka rero tuje ku muti solution como introverti ni gute twobaho umuti canke nta muti wabo ubaho ukuntu bo kwitwara kubyerekeye introvert cyambere mu buzima first you have to believe in yourself kwigirira icizere muri wewe donc introvert barafise ikintu cyo kwisuzugura nko kwisuzuguza yuko badashoboye ni naco gituma urabona tuvuge no mwishure kenshi uhuye n'abantu urabona nk'umwarimu ari karabaza ikibazo ugasanga hari abantu bamanitse amaboko bwa mbere kwishura bajya kenshi babara aba extrovert bajya ariko aba introvert n'abantu batinya donc n'abantu biyumvira yuko bari wrong umwanya wose donc batari donc batazi n'abantu bibona batazi ariko n'abantu babizi kurusha extrovert urabibona donc kenshi no kumanika amaboko baratinya ugasanga namanitse ukuboko icyambere you have to believe in yourself donc kwizigira wewe izigire wewe wenyene yuko noshobora kugira gushika kure kugira self confidence yuko ndashoboye urabibona ikindi naco cya kabiri bijanye n'ubuzima tuba turimwo buri favorable cyane kuri extrovert kubera ubuzima turimwo donc utirukanze nufungura utirukanze nugira gute nujya donc bisaba yuko ukoresha inguvu ubuzima bwacu Afrika so bisaba yuko uko ariko kose yuko ugira adaptation yuko bisaba yuko nanje nangura kwigana ubuzima ko bugenda bumera sawa burababaza nk'uri umuntu wa introvert kwihindura umere nk'umu extrovert but you can urashobora kubigira urabibona ukabambi vanti ugatangura kwigana extrovert baba mezuku baragira baravuga baragira ibintu nivyo warakoze cyane reka kuri Angelo umuti nuwuhe kuba extrovert ego urakoze Moses hanyuma ubwa mbere na mbere nibaza yuko umuntu atovuga ngo numuti kuko uvuze umuti ucumengo ni ingwara cyangwa ucumengo ni kibazo rero si umuti ariko hariho ukuntu umuntu yovyifatamo kwiza kugira ngo bimufashe mu buzima nibaza yuko ari wo muti turiko turavuga rero sinja kure y'ivyo Mr John avuze ariko ahanini
no kwiyadapta canke kumenyera no kujana n'ibihe. Ego niko no bivuga. Extrovert. Ego cyane kuba extravert kuko yarahejeje ku mpande zose dusanga babaye aba ambivert. Ego cyane gose ku mpande zose kuko uza gusanga ayo matrait de personnalité yose uko arabiri arakenegwa bivanye n'igihurimo bivanye n'ikibanza n'akarere urimo. Rero ugiye gusanga wovuga uti jewe nguma muri ibi gusa ukunyene meze simpinduka, murazi yuko umuntu adadika usanga kenshi bigoye. Muri make muvuga yuko uhiriwe ni uri ambivert. Uhiriwe n'umuntu wari we wese abona igikenewe kandi akagikorerako agahindura inyifato yiwe bivanye n'ahari. Nk'akarero cyane gose dufatire d'ailleurs kuri abandiko ndavuga ko aba extraverti n'abantu usanzwe wiyizi yuko ukunda kuba uri mu kigwi cy'abantu, ukunda gutera inkuru, ukunda kubushwashwanutse, birakenerwa nawe yuko ufata akanya kiwawe ukaja ahantu ukaruhuka, ugafata akanya ko kwiyumvira. Bikunze ugafata agakaye pourquoi pas, ugafata agakane kawe ukandikamwo ivyo bintu byose wumva bikubiragiramwo, ukabishira ahantu, ukaronka akanya kiwawe ko gusubira kwisuzuma no kwiyumvira ku buzima bwawe no ku kuntu uteye cyane cyane. Ego rero urumva kuri bose birakenerwa yuko habaho ico kintu cyo kwiyadapta bivanye n'igihe n'ikibanza urimo, kuko harabiki umwanya wo gukora ni sawa, mugabo harakenerwa n'umwanya nawe nyine wo kuruhuka, wo gusubira ukitora nawe aho uri icuri nuko utanzwe uteye. Muri make ni ambivert cyane gose. Nawe nuko ubibona ambivert kuri bose. Donc ni ambivert kuri bose, ariko wewe ubonye ahantu hakuryohera ni ucuya wijana, kubera je urabona haragera igihe introvert bimugora guhinduka kuba extrovert. Muri make ku ijambo rimwe tube aba ambivert. Okay, it's okay. Nuko rero bakunze ba PITV murabona yuko tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, twari kumwe n'abatumire Dusa, John Mbanza na Angelo. Naje mwari kumwe yari Moise Ndayiragije, tubasaba mugire subscribe ku biganiro vyiza byacu tubaha. Kino kiganiro cyari kidasanzwe cyane, mugire share kugira ngo n'abandi bashobore kunguka byinshi naho butaha. Murakoze.